45% ufatiye ku manota 480 bica bitanga ikintu bita Dynace wallet. Tuvuze wallet ni portefeuille électronique ya société ya Dynace imwe aho usanga bayigwiza kuri 6500. Harabacha bakunda kuvangwa na madolari mugabo ari numerique murabitahura. Ino Dynace ugwize na 6500 ku muntu wahaye amakuru Dynace ikiguha komisiyo y'akarusho ingana n'umuliyoni n'ibihumbi amajana 4 n'ibihumbi bingahe bine ngondo atanze amakuru ibatse kwibaragutsa kugira gute kwibaragutsa vune nukuvuga ngo tugasezerera umwanya wo kuvuga urusaku rudahemba tukavuga urusaku rugira gute ruriha amaze kudutwara mugabo uca wongegwa nako bita agahemba musyi nukuvuga ngo wa muntu nyene ariko arakezwa kuko yarosa amahasa nta muvyeyi numwe yatokezwa yarosa amahasa arabaho baca baguha bonus bita bineri rero ni bonus yuko wakwija abantu babiri umaze kugira gute gufasha canke bakaba bari mu kibanza cyo musi yawe kuko urashobora gusanga ufise abantu babiri bari musi yaho waguriye kandi ari wabazanye iyo bonus ukacironka none 30% ugwije na 4 mwaza ko aranga 144 wallet 936 fra Burundi aya mafuta tuvuze education ugushigwa ahantu ukabwirwa ivyo utaruzi none sukuri hello ivyo navyo tubikora dufise iki cizere wowe ufise cizere none nta muntu yihebuye mu vyo ariko arakora uno menga vyaranse basi agerageze Dynace kubera hari ibintu abantu bananirwa bataranaheza kugerageza basi gerageza hello hari umuntu anyigisha gose mu bantu bakoza no matara mubona yaka murabona hari umuntu yatoye itara bita Muri watt murarize yatara mwanka ryaka gose rigacana ubushuhe muraribona ujya muntu je kwanize physique yaranyigishije bavuga ko kugira gite Muri watt egare 1000 ese yarigerageje inshiro majana 999 riranka kwa uko agomba byakunze ku nshuro igihumba cagita ibazi yananirirwa kuri sengisa n'abakiriya afise mwisi bamushoreye mwaho gushika to iki resultat abantu rero uno musi Dynace ihamagara ibigomba kubafasha kugira icizere cy'ubuzima kuko hari gihe mwihebura mugabo mwagire mushike sivyo none hari n'igihe mugira ibibazo byo gukora ibintu kubera mutabifitiye ubumenyi ugasanga vyabaruhice Dynace bitwama hafi katwereka ngo mukoze gutya vyokunda umuntu si mwiza none kabagenzi hello si mwiza ivyo navyo dufite akarorero keza kabatwitangiye kuko dusanga duca mu makanda bagize gute baciyemo nta banga bari hari babitse twisanga ivyo dukora nabonyene basanga ari byo bakoze umva atari amahoro kino gicapo ncavye hano rero namajambo make yangire mvugemwo kugira ngo uze gutahura uburyo Dynace iri kirakora kuko iyi si murabona abantu nimba murosa amagara iyo umuntu arosa amagara cyayumvira ivyo gukora ivyiterambere nukuri hello siko bigenda byoshoboka uri mu bitaro kiyumvira kuduza etaje byoshoboka muri make ibintu by'iterambere byose umuntu abigira kubera visiki mugabo murabirengarenga ugasanga umuntu menga ivy'amagara yo birondera hageze nta handi nukumanza ukayazigama mwumvise ko muri Dynace badufasha abaze yajya ama produit akomoka mu bushakashatsi bwabonetse umuntu akagira amagara meza ivyo mugabo kino kigo nicashimye ko abantu bokureza zino produit mu buryo bakamenyere murabona ko iyo umuntu abonye ahantu banze ibijumbu abikunda arashobora guca bigura none sivyo ntibikeneye systeme ntukeneye kuba informe ngo ari ibijumbu nuko birabe kabigaragura bishimka cugira gute kaco bigura none sukuri ugiye muri magazo ugashima impuzu kumbure kubera abijya bayihagarikako kabona ati ijya sivya muntu ndayambaye ko jana bamberewe kugira usanga bagize gute wayiguze ntibikeneye systeme y'umuntu agira gute akwenforma murabitahura mwebwe abadamu iyo muri ngaha mwibarabara mwaje muvuye muhira mutamuravye ibintu byinshi murabona abantu basoneheje nabi neza abisokoje kutariko canke neza murabitahura mwenyene mugenda mwigiriye marketing tije nanje ijya nzokwisokoza kuki ivyo sukuri hari n'igihe mbere binagusaba ko wegera umuntu ubonye ati tanti namahoro ndakwibariza ninde yagusokoje ndagusaba umbwire bo muntu vraiment uraberewe pe
acavuga gute? Atangura akavuga murakoze canke merci mwe mwiza. None sivyo? Hama amaze kuvuga ngo urakoze muri makuruguru ikiganiro arashobora gushaka kwereka aho hantu yakoreye ivyo bikorwa. None sukuri? None ivyo naho basi yabikweretse hari inyunga bifisemwo. Bose muri ngaha murumva ikirundi. Je nabandi yumvira ko ibintu abantu bakubikora kuri batabitahura. Kumbure ngo bavuga mu zindi ndimi. None sivyo? Aha tuvuga mu rurimi gwumvikana. Dynace rero iragomba gufasha abantu kuva mu buzima bw'imyidogo basi kabafasha gucapa igicapo gishasha. Murabitahura? Kandi yoga iri nziza ntiza ari Dynace ica muri mugenzawe akubwira ngo ndafise ico ngomba ko wumviritsa. Siko babatumiye none. Mbere hani gihe umugora je nta mwanya mfise burya jewe birangora mbwirira hanyene turi kumwe. None nta muntu yabigize ivyo. Bwira ko turi kumwe. Bya bindi wambwira. Mugabo ahubwira ati oya uzuze tugende tubiyage. Igitima babahamagara burya kenshi umuntu yiyumvira ibintu bivanye n'ahari. Murabitahura? Iyo muri mwabijya muba muri mu zindi gahunda. Muciye muyaga mugire muvane za societe nkiyi nuko ni mwotahurana. Kuko mukivugana ushobora kumva umuntu wari watebeje ahantu yakurindi yashabwira none ko watevye gushika. Akaca gusezera we burya nasamaye gatoya umuntu aringiye kuraba tuzobibandanya. Umva mukibiyaze none. Mugabo hano akenshi uhaza naho twoba twogutevya uhaza kuvyukuri wumva ko mengura za kuhamara kanya. Mugaca mubiyaga neza. Mu biyaga rero biciye mu bantu bari hano imbere bakakubwira uko babonye Dynace hama nawe ukayigira mu imbono. Hello. Kino gicapo rero cerekana uburyo bune abantu mwisi bahigamwo iki amafaranga. Ntidukunda kubisigura mugabo no munshi vyashitse ngenda bicishe mu majambo makeya. Ubwo buryo bune nibwo bugira abantu abatunzi abandi bukabagira baki abakene. Muri make ucuhitamwe inzira ugomba gufata. Hello. Ivyo rero ni ibintu bibabaje muze kutubabarira. Ni uburyo bugire iki abantu babiri bamwe bakaba batunzi abandi bakaba iki. Aho ni mu gihe turi mu kinjana ca 200 kino kinjana bacita gute? Sa ikinjana cha 21 sa ni siècle de l'information. Tuvuze information bisigura iki? Sa makuru sa ni kinjana aho mbere bakunda kuvuga ngo kigizwe na generation de l'internet. Ico ni mukizi naco kugira simvuga ibintu basi nje nizaniye ivyo siko mubizi. None ico iyo generation ya internet iwewe kuvaho bayitiye generation de internet imaze kuguhindurira iki mu buzima bwaho baye. Wosanga ubuzima reka bwabo ndi kandi abandi bararose impinduka. Murantahura. Impinduka rizana na ryari? Izana na mukomanza kumenya iki? Information. Hagezwe kwiki ubu. Kandi amakuru abafise akamaro mu gihe abantu bayakeneye. Sinzi ko bitahura. Uno munsi tuvuga amakuru gasanga murayanegirije kuri umenga ntimuyiteze ntimuyakeneye. Jewe byarashitse kubera ko mvuka mu ntara ya Bubanza. Iki imwe yakera muravyibuka. Uno munsi iri muri Bujumbura yagutse. Ndibuka neza nkiri umwana ko amakuru abantu bayaha agaciro. Muzi byategwa n'iki? Umuntu wese yarondera kumenya ibivugwa hirya no hino. Murabitahura. Twatu radio rutoya bamwe badugije anteni bumviriza. Kubera iki? Haba hariho ibombora hirya no hino. Murantahura. Ugasanga umuntu abaza hewe bimeze gute? Kugira umenye ko niwaza gucanga uza gushiki uza kuca. Ico gihaga amakuru yarafise iki? Agaciro. Mugabo makuru ntigira hagarara kuko nubu iyo umaze kumenya ko uri muri ville wifuza gutata taxi office urabaza amakuru mubona ku mirongo bimeze gute. Mabitahoye. Hewe mbonye hari bisi kandi vraiment nigitangaza ucunyaruka ukagenda. Nese amakuru burondera. Ayo makuru rero kino kigo Dynace kitwigisha ko mwibi tubonye bifasha abantu. Kumure zino produit bakoze ntabwo ari produit bakoze ngo zimanuke ku vyapa gusa bazikoze ngo zifatwe n'abantu kugira bagira amagara meza. Murabitahura. Izongera bazikora bazazikorera abagwayi bazikorera abantu bose. Nabibwira ko batagize gute. Abo bita mu gifaransa ngo les soi-disant. Nabibwira ko batagwaye. Ubundi yaba kugwara twabirindira tukaronka message tubwira ngo ugira ugware. Kocha tuvuga ati je sishaka kugwara. None sukuri. Mugabo vyisanga vyagize gute? Vyabaye. Kino kigo ico nagikundiye
uyumvira ukuntu ciyumviriye ku muntu ti wewe rero naho bakutaragwara hari ibintu bibonetse byo biragukingira ejo ntunze ugware kugira ngo ugire kazoza keza kuko abantu bafata amagara mu minwe nabi barashobora gusanga ivyo kurondera amafaranga kuri byabahiriye kweri bakayaronka ntimubizi none mugabe vy'amagara bacabigira gute vyanka we rero uwo muntu yarose amafaranga we nyene nayo mafaranga yarose burya akenshi birangira bafashe urugendo birirwa mu modoka bahiga indege iyo ziri boja bugenda mu kugira ngo barondere umuntu bita magara wa muntu nakubwiye bakunda kwita butoyi kandi ari bari kuba bukuru murabitahura kuko natangwe ndababwira ko ngaha kino kigo cigisha amahasa yitwa magara naho nogira magara indome ziguma zingana ni ko twagize kare magara hama majana amagara n'amajana ni ibintu byakagombye ko umuntu abitungira rimwe n'ikimana yabishiriyeho murabitahura kandi ivyo navyo tugiye turagendereza igihe tukamenya aho isi igenda iratera ija ibintu vyitwa amafaranga nk'itunga ntabwo ari ibintu bimaze imyaka myinshi murantahura kuko akenshi mu minsi yahera abantu bari batunze inka bagatunga n'amatongo siko tubizi none mugabo no munsi ikintu bita amafaranga n'ubushobozi uko bikiguha kuronka access ikintu cyose kugira access ku kintu cyose aho ndabeshe sa abantu bari bujumbura nabo burya ntimari mukwiye gusamara ku bintu bijyanye n'amafaranga wumvise abantu bavuga amafaranga bagomba kumenya ngo nikihe nokora nkayaronka kuko iminsi yose murayakoresha hello vyama bishika vraiment nk'ubu kumva umuntu wa ruguru ahubwiye ngo ntaratunga 100 kandi ari umugabo afise abana ntibibaho mwaye bujumbura biragoye ko uvuga umuntu ngo ntaratunga 100 kandi n'inzu utungiramwo abana usanga uyipanga amahera arengaye mu bisanzwe wisanga uri oblige kuyarondera kugira uyaronke kuko urafise ukuntu yakenera murabitahura ikindi kigeretse ko aya mafaranga naho yaje vuba biramaze no kugaragara kandi ko ubutayafise agira ingorane kuko nta muntu yakugabira arabaho ukugabiye aguha uwo munsi mugabo ntiyo guha ukwezi kose byoshoboka abantu mukunda gucorerwa hari umuntu aragucorera wowe umwaka kugira tureke gukora twitega imicoro byoshoboka ntibikunda naho wogira anniversaire ukitoza utunyoni baje ngo felicitation arigi bashiramo 10000 none bajya kangahe si minsi ibiri ntabahetse muri makusanga umwanya munini wumara mu gukora kugira urondera amafaranga murabitahura Dynace rero yabonye ngo zino produit ko abantu zizobafasha abatagwaye n'abagwaye reka tubishire muri systeme y'uburyo abantu bozibwirana bahanya makuru gusa muriko murantahura bahanye iki kugira ngo baterane intege umabwire mugenzi we tije zino produit zamfashije iki burya mama yarameze uko yarazifashe hari umugenzi nzakorera kweri narazimurangiye uno munsi tuvugana yarakize rero nagomba nawe zigufashe kuko urafise ugira amagara meza ivyo ni ibintu vyiza kandi ivyo navyo mama mwana abikoze ndazi ari abantu bangama mukunda ka brochette sinze ko muvyumva hari gihe bivuga iyo ugiye ahantu hagwa brochette itameze nk'iyo wari ahandi hasha ngo ahantu wapi nguraza hanaha ngo brochette yaho sinze ko muvyumva katugira marketing yundi mu veterinary kanaka atanagize gute tagutumye ndiko ndavuga ico bita ubushobozi bwa information ara makuru menshi abantu batanga ntibaronka amahera mugabo iyo yatanze hari umuntu birangira yinjije amafaranga ninde nawe ni utaba yagutumye hello umuntu atabagize gute utagutumye aho ngomba muze kubitahura mu ico kirundi kuko sinza kubasigurira ndabarusha ngomba gusa duze kwinjira mu buzima tubayemwo tumenye ngo no Dynace ivyo bintu byatumye ivuga ngo irateza abantu imbere yabiharuye gute weyo yaharuye ko mu mwanya wuko yofata ivyapa amateleviziyo n'andi mashene yo kwimenyekanisha ibintu ayo mafaranga yoyiha n'amafaranga menshi murabitahura bacha bashima ko uwakonsomye produit ari we wegera kugira gute kubwira mugenzi we kugira ngo bamuhe akarusho kuko yagize umwete wo gusova amagara ya mugenzi we hello murabitahura muri make we wacitse nkimbonesha kure mugabo ihemba yo nyene yihemba ikemesha makuru gitasize ko amaposte ntaco bagihemba murabitahura kuko kiba ciyemeje umurimo mugabo kidakora Dynace nayivuga iti abantu byo ukunda gose ko bacha bashikirana kuko abantu hagati yabo barizerana uko nk'ubu ubwiye umuntu uti je papa wanje ahora gwaye gute none ubu ni sawa
ahora arwaye prostate raba ukuntu ameze ubu murabitahura iyo ni ntaho inyaruka kugira umuntu abone kuri kuramufasha atari kumudandazako biratandukanye no gutwara rosenta mu isakoshi ugenda urabwira abantu ngo wiro senta murazi ukuntu imeze wigugwaya ngo uyiguze ngo ucukire ingwara zose ivyo bira ntibisa sukuri twebwe rero urudandazwa badushizemwo n'urudandazwa ruri professionnel aho udafata zino produit babasiguriye ngo uzishiremo hehe mu isakoshi ngo uzigendane ico ugendana n'amakuru n'amakuru yo kuremera kabagenza nanza abantu bararemeye amakuru yo kuremera gutwara sa yo kunanira mugabo usanga twikoreye imizigo y'ibindi bintu dukora iremereye wanashaka mugabo ugasanga niko murakora ngo mwiza amafaranga Dynace Global rero iragomba abantu bitwa ko boba abavyeyi beza bazigama magara hamwe n'amajana ivyo ikacibicisha mu nzira mubona ngaha zine ikakwereka inzira yoyo igaragara ko yisunga gusumba izindi nyinshi kuko amafaranga kwisi kugira uyaronke ukora ibintu bibiri ninde yo bimbwira sa basi ibintu bibiri udandatse nibihe ninde muntu yombwira ico yumva adanazwa nk'amafaranga nta numwe iradi have bacika uzandaza service na bien tuvuze service ninki nugukorera umuntu ikintu hama akagushimira akaguhemba kubera wakimukoreye kumure ntacyo ashoboye none sukuri hello dufatanye ne nkaha hantu kino kizu yo kwirirwa ngaha gumara abantu bafata sare abagura icupa abihera iyo bariwe acarondera abantu bita abakozi bakamugirira ico bita service murabitahura mbwa muri yo service nyene arafisemo na bien robye yiwe ni yinzu murabitahura hamwe nibi bidandarizwaho urakeneye kunywa amazi uciyagura mu bisanga caronka amafaranga arosa amafaranga ayaronka yamaze kunguka aca hezanye mu kwezi guheza akavuga ati ababigizemo uruhara ni babandi bahabaje ntahari akaca bahemba ico bita umushahara murabitahura hello ivyo navyo kugira yizere ko mukorana murasinya ikintu bita contrat de travail sinze ko muvyumva uti jewe rero akabare kanje kugura ya masaha tijeho mbere ni kuri sare na sayine baraza bakahakorera muravyumva ese kuzohaba ya masaha murabitahura bakaca kwereka igihe unzomarana kwaho kazi kugira ngo umwanya ico bita umwanya muwumvikane ko uzomara ku kazi murabitahura icya kabiri aranaraba ko ntiwoza ngaho umugaye bidakunda kuduga esikaliye ngo azonguzodogana igikese cikazi yabo kwemerera baca baraba ko ufise iki amagara ico bita inguvu murabitahura inyuma y'ivyo baca baraba ko mu vyo bakweretse ngaha bakora ko bo ufise ubumenyi kuzoshobora kubishobora murabitahura iyo utabufise baraza bakaguha umwanya wo kwimenyereza kugira ngo barabe kuzobishobora bagaheza bakavalida mu nyuma ati turamwemereye uwo mugwi wa mbere w'abantu baca amafaranga mu bwo buryo n'umugwi bita abantu bakora bagahembwa iki mushahara mwabitahuye abantu batunzwe n'ikintu bita salaria hello aho ndaberetse ahantu hambere abantu bakura iki amafaranga murabitahura kuko natanze akarero ko ngaha nkuko notanga nakahandi ahantu hose umuntu akorera bakamuha umushahara pardon aba yadandaje bino bintu bitatu mivyo baramuguriye umwanya amagara niki n'ubumenyi hello murabitahura mwibaza ko abantu ba kabiri bakura amafaranga yahe hehe n'umugwi wa kabiri bita C naho no wita Dynace uwo nka wita C n'umugwi w'abantu bavuga bati jewe sinemera ko nkoresha oya je nzokwikorera utwanje murabitahura nabikorera utwabo kandi urumva n'utuntu dusuzuguritse nyene apana ivyawe nabikorera mwatwumviswe tuntu tuko kudendekirana no gufundikanya kugira urabe ko burabaye uwo muntu rero arikorera utwiwe umuntu ikorera utwiwe na wenyene ikintu cyonyene abayitandukanya ko nuko atabafise umuntu aguma mubwira ngo kutaje mwabitahuye kutatonze mugabo na wenyene biramusaba umwanya wo kuba ahantu akorera n'aya magara n'ubumenyi kuko nawe bari umukwaferi biramusaba kugira umwanya murabitahura kagira n'ingufu zo kuba aterura imashini umunsi wose kayigumana hamwe n'ubumenyi bw'ivyo akora kuko atabumenya afise amoye umuntu wa mbere wa kabiri ntagaruka
erega niya ni marketing ewe ninde yakomoye umuntu yarakwishe n'ukuri aho ntusubirayo mugabo narabwiye ati umuntu yakomoye ninde nimba ari machine idasanzwe ashizo njyaneyo si marketing amukoreye acagendayo afise motivation uwo muri make biramusaba ubumenyi none sivyo none kabagenza nk'ubu wewe uwo ushaka akazi ukajya muri studio ukacuvuga ngo urazi koza amafoto atanivyutse bagaca bakaguha boss agaca yigira agaca baza abantu kwifotoza mu kamera mani ni hari twogereza ukaca bikunanira bo guhemba naho hose vyumvikana ubumenyi bwa bukenewe abikorera ivyabo rero nabantu bagenda bango bakora ivyo wabo mugabo bikarangira nabo nyene atantambwe igaragara bateye kuko binjiza amafaranga ajanye n'umwanya bamaze aho hantu atahamaze umwanya nta mafaranga agira gute ego ivyo ngira murabitahura kuko nk'ubu naho woba wicaye hano ufise cafetaria we waje wugaye hari amafaranga ariko arinjira sa uri umurimi kashi wambaye ijire wicaye ngaha hari amafaranga ariko arinjira hello bisigura ngo absence yawe egare absence yiki y'amafaranga mwantahuye ivyo navyo bizaguhera ryari abahinga basanze kugira ngo umuntu atere imbere iyi nzira ku by'ukuri yukumva ngo wewe ugenega umwanya uhembwe nayo bakugeneye hamwe n'ukwikorera utwi wawe si nzira yo gufasha kuba umutunzi muriko murantahura ni nzira yo gufasha kuronka kubaho umugabo ntiwocika iki umutunzi murabitahura Dynace ishiza nk'umuvyeyi mwiza avuga ati ivyo nawe uriko urabikora nta ngorane reka tukwereke ubundi buryo kubera yo hava yitwa première source de revenu uburyo bwa mbere winza nk'amafaranga nireka tukwereke ubundi buryo bwa kabiri basi bwoza bukaba nk'ubukunganira muriko murantahura ukinjiza amafaranga mu bundi buryo kugira ngo binagufashe kurengana bya bindi byo kwama mu madeni no kwama ufise amafaranga menshi ukoresha gusumba ayo winjiza dépenses zisumba amaroveni murabitahura niyo nama tugira eske iyo nama nimbi sa hari jana jya nka murindi ejo twarize icigwa tuvugana ku bantu bavuga ngo ntibobwira abantu kubera ngo barafise amahera murabitahura hari ukuntu mwaha kubwira abantu bino bintu kazawumva nk'uburanje kurumva inosa kurumva jafe ngo ndagusavye ngo no muntu ngumusigurire ngo atahure no produit ngo ntumubwire ibintu byerekeye amafaranga ngo uko ngungo yaratunze ngo gwarahetse kubera iki kubera ngo afise ahantu haba hiwe akaba afise n'imodoka agiramwo baca bamwita ko adakeneye iki ibatse twatanze akaroro ku muntu umwe mwe ntabo muzi bamwe cyarusanga baramubwiye bya Dynace ariko uwamubwiye jewe vraiment yasanze kuri biro hama arambwira ati uno muntu numwubahwa umusigurire zino produit kuko ntabuza amafaranga kugira gute yukuzigura kandi arakunda amagara yiwe mugabo ntucire hasi ko harimo ibintu byiki by'amafaranga kubera uwo nta mafaranga agize gute akeneye cyanamubaza none azoba aje avuye muhira canka azoba avuye he nzakumana umwanya nawe ungana gute ngo nguze kwigutanga azoba avuye ku kazi sawa nabwiye ntiworera akeneye amafaranga mbere na menshi kubera ko akiri mu mugwi w'abantu bakorera umushahara uwo akeneye na menshi gusumba uko vyibaza yaba ari umuntu narinzi iyo bavuye muhira atagikora ariko arajya amafaranga afise kubera atayakeneye yirira gusaba yarondeye uwo sane kwimubwira jewe bindekere rero ndaza kwimubwira ndamenye uko ndabimubwira kuko ndumva arayakeneye mwabitahoye twaraganire nyamuntu acambera umuntu mwiza acambwira ngo je rero yatanguye vraiment yintroduiza neza ibi bintu bantumiyemwo ni ibintu bambwiye mugabo ntakunda gose kuhumwanya kuko jewe wanashaka ndakoresha amaproduit menshi amaproduit twovuga ko ari y'umwimerere nti n'ubundi ko ndafata yandi mugabo hamwe ibiwo bisigurira nkasanga biri efficace gusumba je no ca ndazigura nti ntuze havugira ikibazo ku mafaranga je izombwira zose zibaye zikora ndagira gute ndazigura navuga ati yo ni akora ca namusigura umwanya mutoya abaravyumvise uwo munsi aca zitatu mwoca ndamubwira ati mama mukora iki je nkorera ahantu hagoye kandi muri banki muravyumva tisawa rero nta bantu bafise ibibazo ukunda boba bafise ingorane nk'izi canke utifuza ko bazogira ibibazo muri kazoza vy'amagara aca ngo na benshi
aha rero ikintu nzokora wewe je nzokubera umuntu agufasha uzohora unyandikira umbwira ko ari umuntu urungitse ndamusigure nkuko bakurungitse hama nzokwereka ukuntu bino bintu aya mafaranga nyine uziguze uzoheza ugasanga wanayagaruje kugira ngo bamwe bakugora muri famiye ufasha uronka amafaranga uzurabafashisha utiri urakora muri wawe sinamubwiye ngo amafaranga azogutunga sinzi namwe ibi vy'amagara vy'amafaranga ndabihore mwe ntayo mukeneye sa ivyo bintu ndabimubwiye nagenda babwiza ukuri yarakoze arafasha abantu kandi umenga nta mafaranga nyene ariko ararondera muri ivyo yarose ico bita grade nza kubereka y'amafaranga atari make mu misi mike ya kuba ntahaye information cyane ibaza ikibazo mbega y'amahera bamuha ko wa muntu yavuga ko atayakeneye yoba atayarotiye yoba yarayaretse twebwe nyene tuyakeneye tukayikoreshereza cyasanga yarayakoresheje kubera amafaranga iyabonetse n'umugambi wayo ucugira gute kuba etaje uriyumvira kubaka nuko ata amafaranga yayo uraharonka kuba ata modoka nziza ubona mwibarabara ngo ube woyigura nuko ata amafaranga yayo uraronka nta kindi kibitera vraiment umunsi ntuzopfe kubona umuntu yumva ikintu kidasanzwe ngo n'umuntu ya byacanze murabitahura n'umuntu nyene iyo stade ageze ko abishoboye rero Dynace dufasha kutangurana ubusa mugabo tugasozerera hehe mu biharuro binini hello niho muri ibi bintu cyangwa nk'ivyumva nariri ubusa kenshi kugira ndabitahure sinzi mwe kwiryo shaka morigi kuko je uri kuransigurira ikintu ntuncika ngo kudeza ndakubaza ufise umwanya ngana gute mfise ubunganoko tuzakuvana uheje kunyishura ego muri make je ntiwomvanaho uri kurambwira ikintu kivamwe amafaranga ntatahuye hello maze gutahura naho ntiwona mpenda kuko nyuma yo kwivyumbwiye canke ndakugira iki ubushakashatsi murabitahura maze kuronka ubushakashatsi incanza mu gikorwa nkaca ndacicaramwo ijana kwijana ikibazo nza kuzana kuwanye gisiguriye umugambi ndamubaza ati nibihe bintu jewe nokora kugira bino ndabishobore hello nivyo muza kubaza abantu babatumiye ibintu mwokora kugira ngo mufashe abantu hama ivyo ngenda bereke bibateza imbere byotuma dusohoka mu kubaho gusa dufise ino surusimi twinjiriza amafaranga mugabo tukimukira mu migwi muza kubona hano imbere bita senade imigwi ihingura abantu babakire niyo migwi ikomoka mu abantu bagira gute batera imbere hello siyo migwi ivamwe abakene oya iyi migwi rero yerekana ko niba abantu babarengeye kubona ko hajya bibabumvye bataca ya migani ngo igakumbwa n'ivyo ufise yumva ko n'ivyo adafise vyo mubumba kubera abirondeyo bironka hello baca bimuka bakagenda mu mugwi wa se umugwi bita abantu bita bagwihangira mirimo bwira mugenza gwihangira mirimo mumbi iryo jambo risigura iki ni nkajyandi nababwira ubwa mbere cyo kwiteza imbere kwiteza ni irivuganya wisubirako urumva niwe bisubirako niwe witeza imbere hama gwihangira mirimo nawe bisigura iki sa niwe nyene yiyumvira ivyo yokora kabishiraho hama gatera imbere hello uwo nawe bamwita mu gifaransa entrepreneur n'aba entrepreneur bari ngaha sa aba entrepreneur n'abantu bagitangura gukora ata muntu abatahura kuko bakora ibintu menga ntibifise insiguro hello baza gutahurwa ivyo bakora bitanguye gutanga umusaruro abo ba entrepreneur nabo n'abantu ngo bo baba bafise inzozi zuko borondera ibintu bubaka ku buryo batagishobora gukora bizosigara biragira gute birabinjiriza amafaranga majambo abo bantu ngo sabahigi bifaranga hello abahigi muraza baribo n'umuntu arondera agafaranga ku munsi akakaronka akaca kajya hello muri wanyumva igihe cyose ubona amafaranga urose uraruyariye yose urumuhigi w'ifaranga n'igihe ubona utagiye utaronka yo kurya urumuhigi ko bigusaba gusubira kugenda ugahiga kugira uronke hayo urya mwabitahuwe hama mu entrepreneur nawe n'umuntu ngo atangura bidasobanutse akarondera uburyo yubaka ico twokwita mw'iki gihe tugezemwo gitahuza cyane abantu bita abantu bakora muri Dynace ico twokwita système d'affaires. Système d'affaires ni kintu wubaka ku buryo naho utobugihari gisigara kirinjiza iki kikwinjiriza amafaranga hello nk'akarorero mwese umuntu bita Rujugiro muramunzi sa Rujugiro yakorera nde sa
yakora utwiwe apana utwiwe utwiwe n'utuntu tumeze gute dukeya ujya akora ivyiwe n'umu entrepreneur yubatse systeme nyinshi zitandukanye ku buryo nuno munsi tuvugana naho twoba turi hano ntihabuza abantu bariko barashira amahera kuri konte yiwe ndabeshe kandi atakigize gute mugabo bavuga ngo umuntu w'umukene ni wuhe niho haziye insiguro y'umukene n'umutunzi umukene n'uwo muntu ngo apfuye n'ivyo bigira gute bimukurikira kubera n'abana baca basigara bararira ntibahozwa mugabo umutunzi apfuye ibintu vyo bica bitangura kugwira ahubwo kuko bica bizabiribuka sebuja aho yarari bikaguma vyigwiza biguma n'ikimenyetso kitazimangana hello none sukuri Dynace dufasha ro gushika mu ico kibanza cukuronka uburyo abantu boronka un système d'affaires ibinjiriza amafaranga twovuga mu yandi majambo bita ngo ni revenu passif aho urumva ndiko ndabisigura mu majambo ngira mu bitahure ubundi icigwa gishingiye ngaha nyene ico bita revenu passif aba nabo kugira ngo binze amafaranga mubona kubera bino babaguriye abango binze ikintu bita revenu igitari passive kiba kimeze gute ibi byose mwaravyize mu kirundi ivyo bita imero mugigwa n'imero mugira hello kandi barakoze abantu barwigije amashuri wiga ivyigwa vyinshi kubera nk'ubu hamusanga uri kuri ikirundi gifaransa icongereza n'igiswahili ugasanga hose bakushize birabitahura revenu actif ni kuvuga ngo utakoze nta mafaranga agira gute mugabo ngaho urakora hagashika igihe rero naho utazoba ugikora amafaranga agira gute hello aha naho twoba tugeze ngaha bakubwiye ngo ucagure wocagura gukorera ha canke gukorera hajya hello wocagura he aha ibatsi Dynace nahi dutereka kandi ntigusaba ngo uzomanza ugire formation y'imyaka 100 ubwo nyene uhisemo ubwo nyene ikiterekaho iyo parcelle witsindi ugatangura kugira gute kuyubaka kandi kaguha n'amabuye n'amasima n'amafera beto ugatangura kubaka etage mu mwanya muto ugasanga uhagaze ahantu heza hello ntibigusaba kumera imvi kugira ushike ngaha bigusaba decision y'uwo munsi gusa ukaca wibera umugwi wa nyuma uhingura abatunzi murabitahura numugwi bita de nawo ntuhave mu witiranya ubu numugwi w'abantu kumbure nabisiguye mu kintu kira mu bitahure bobo ikintu bakoze ifaranga baramaze kugegeranya amafaranga yo nyene niyo bemvestisa akagira gute akarondera ayandi nibo bita ba investisseur hello abaki abanyamitahe aba nabo ngaha nabanyamigambi murabitahura aba nabanyamishahara aba nabo nabikorera utwabo mumba abo bantu aba banyamitahe rero bobo bafise inoti nizo zikora zikazana izindi abahinga berekanye ko umuntu naho yoba afise imiliyoni nk'ijana z'amadolari murabitahura cyama miliyaridi n'ibindi amafaranga afise wewe naho yoza akayashira muri banki akagira placement nabo muha impulsa ku mwaka usanga ari amafaranga menshi gose yinjira iwe murabitahura kandi uwo nawe abari wa wundi amafaranga yashize ahantu samwa guma kenera ku mwanya ngo twarufaranga ndadukeneye mu mutume oya wewe uhawe udufaranga umuntu kacidukenera muri make nawe nyene bushirondeza aba bahinga berekana ko nibajya bamaze guheza murabitahura niho batunzi ariko ikintu ngenda mvutse mu gisagara ari abantu bahabaye mugabo n'ubwenge usanga bagenda baraho batwara murabitahura nijyari umuntu agira ikibazo kubera kino kintu ca kane mvuze aha mu gisagara hari abantu bagira ibibazo bakibwa murabitahura bakibwa nuko batazi kurondeza amakuru no kwiyumvira ugahura n'umuntu haguhenda ngo jewe ndafise akantu wo kwinjiramo kunguka umva nka ni banki murabitahura ushize mwaya wunguka ya ku munsi wewe uraba umu investisseur ku buryo woza guprasa amafaranga deja atane miliyoni 10 mugendana udakoresha bagaca baguhenda ugatanga idolari 100 cyangwa 50 ngo ugira umuki umunyamitahe azoshira ahantu amafaranga agakora atari karagira gute ubona utaba wihuse n'ingoga iyi ni etape y'abantu gwaheze bateye imbere vraiment
murabitaho nibo baba bavaha baheza bakimukira kuko inyungu baronsa aha amamiliyaridi menshi baca bayazana ati aya mafaranga rero ndayashiza ahantu azohora ari nk'ubutunzi buhoraho bw'iwanje mugabo nshize muri banke azohore aranzanira ayandi mwabitahuye wewe ukacubeshwa ngo aveki dolari 250 ijana ziwawe ngo urarosa ahantu ushira amafaranga ngo atakindi uzosabwa ngo uzoza urarindira inyungu ku munsi uba wibwe kuko nta mu investisseur atari mu milliardaire abaho hello nta muki ni navyo bagiye barabahenda kuko ndazi mbabarire hari nk'abantu ngaha muteye imbere usanga mufise n'ama microfinance hari umuntu yiyumvira ko agize aka microfinance yo cyatera imbere agatangura kwemerera inyungu abantu benshi ko yo bishobora ubwo nyene ubwa mbere ntiyari yubatse ngo aronka abakiriya benshi ku buryo abona ko afise amanyungu menshi murabitaho agatangura kubwira abantu ngo zana amahera yanyu ndoze nabungukira murabitaho none nta microfinance yagiye arahagarara kubera ibi bintu bya investissement ntavyo muzi kubera iki twe tushaka kubirira ama etape abantu barakunda ibintu bitabagora ngo nshaka aho nshira amahera nce nunguka ataco nagize gute taco nakoze Dynace ntabwo ikurusha rero urahita amahugomba ariko hano ntayigusezerana nawe uko nta mitaho yizanamo mwana ntahuye ntinaguha umushahara kuko nta kazi guha hello yangaje naheje kwisigura ikindi cya gatatu nikubwira ngo ikorera utwawe igushira mu mugwi w'abantu bita aba entrepreneur aho ubwayo ivuga ngo tubaguha systeme d'affaires izogufasha kubindiza ikintu bita revenu passif bwira mugenza ngo revenu passif mwumva ico kintu gikenewe sa ivyo navyo nta yindi geste muri Dynace bapoza kuko ngaha turiko turafuta dufate iyo uri kurafuta abantu wofuta hose aho sigara hoba hajya kuko ahandi ukavuga ati ni habe harabayeho mugabo jewe nshimye ngaha iki nico kibanza cyo guhoramwo nico kibanza cyo kwiryamiramwo no kwirigwamwo kuko ni kibanza kiguha systeme d'affaires abahinga baciye basanga nta kindi kintu bazokora kugira ngo abantu bibashikire ni vente do l'information yiki yibi bintu twumvise Dynace yakoze nk'ubushakashatsi idandaza bifasha ku magara y'abantu muriko murantahura geste itanga muturusho ni geste yuko ikintu cyose kiguzwe habaye vente muriko murabitahura ikintu cyose kiguzwe muri societe gica gikoregwa ico bita enregistrement hello uca wandika ati hakozwe bino ico bita enregistrement y'ibikogwa kugira ngo bigaragare ko nimba ariho produit igihumbi zarungutse mu Burundi ko abaziguze babanditse mwabitahuye none kwandika n'igitangaza kabagenza nikindi gikogwa konzi no mukabare batwandika kugira ngo baguhe fagitire ibyo wariye ibyo ntibakwandika ntavyo muze nta namwe batatwandika mugabo usanga atanyungu tubifisemo Dynace yavuze ngo iyi enregistrement rero ni imbarutso izotuma abantu bose babanywanyi bakonsome zino produit bazoronka uturusho dutandukanye mu buryo burenga 8 plus de 8 façons tukuronka uturusho plus de 8 façons do gagner kuronka uturusho two muri societe kubera handitswe abantu bariko barazikoresha none iyo batazandika ngo bahitemo kino kintu kumbure muraza kubona inyungu zikwandika mwibaza ko zino produit uburyo zikora abantu bari kuzigura ntibari kuzigura sa bari kuzigura kuko nibindi murabarangira bakabigura kandi atamuntu abibatuma none sukuri usanga wabivuze abahinga basanze rero iki kintu cyo kugira nke systeme d'affaires muri Dynace baciye bagicira imiryango itarenga ingahe 4 imiryango wugurura ugomba kugira ngo bikunde izi nzira zirenga 8 zishikire mbere izo nzira zirenga 8 nza kuvugamo nka 2 gusa canke 3 kuko nzoba mpejeje ubu buryo bwo kudandaza amakuru butuma abantu baronka systeme izo binziza amafaranga biciye mu kwandika abakiriya bazozigura n'uburyo butagomba guhagarara kuko we naho utogura urenganya undi aragura none sivyo kuvye bisusa nk'umuntu yari kumva limiteri gitangura bakaguha kate simu kaca wiyumvisha ko abarundi batazoshaka gutelefona ngo yangu ivyo ntavyo bawutahura abarundi ntibazotelefonana ukacureka kuyitora none abandi ntibayitora utayitoye uwo muza guyitora mu nyuma gusanga n'abatagutanga bagize gute bagutanze kino kigo rero inzira ya mbere cyashizeho iya kabiri iya gatatu iya kane
ni no mu nzira zerekana inzozi z'abantu n'iterambere bakeneye mu buzima bwabo, kuko bavuze bati inzira ya mbere nziza ni inzira bita platinum, inzira yuko umuntu mwazi ya produit basiguriye yogura ipake 200 20 ni inzira nitwa ko ari nkuru muriko murantahura yo kugura nyinshi. Inzira ya kabiri ni inzira bita elite yo kugura ipake 12. Inzira ya gatatu ni inzira bita premium yo kugura ipake nka 3, hamwe n'inzira ya nyuma bita basic baze nyene basi yo kwinanata ukagura agapake kamwe. Hello, baravuga bati umuntu wese napime ahashoboye, mugabo twese tubabone mufise ico bita système d'affaires. Ino boîte imwe iyo iguze hose itongo muri Dynace uraroza itongo bisaba ko urimisha iki gutanga amakuru ku bantu kugira ngo bamenye ivyo iyo societe kirafasha abandi, mbere baca bakwita umuntu atanga sponsor kuko yifashije umuntu societe muraza kubibona iragushimira ko amufashije. Hello, ibi baravuze bati rero reka tubigire uko kugira ngo umuntu wese yoroherwe ahitemo ahagomba. Iyo uguze agapake kamwe no musi tuvugana ukagura 380,000 tuba udupake dutatu ni 1,070,000, udupake 12 ni 4,680,000, ha mu dupake 20 7,800,000. Aya n'amafaranga ugura zino pake. Iyo uziguze ugenda kuzihereza, si pake ugenda kugura ngo uje kudandaza. Mwabitahuye. Agapake kamwe uri kurakihereza ari nka Karo Center usanga kamazindwi imwe. Utu tukamara iminsi nka 22, utu amezi 3, utu natwo hafa amezi 6. Usanga rero umuntu yabonye ngo vemboate yibaza ngo ni ibintu yofata igihe kirekire ngo ntavyo yomara ni dukeya cyane. Agapake kamwe rero kari ikintu bita urufatiro rw'igihembo, ivyo bita manota, aho bagashize ku manota 28. Hello, apana amanota mu ishuri na manota y'urufatiro rw'ibihembo. Ipake zitatu na manota 28 kugwiza gatatu acha 70. Mumba bisiguritse hama 12 nanga 288. Tuvuze PV ni point valeur canke point de vente murabitaho, hama aha naho ni 480. Ibi bintu mu mashine ya Dynace bisetinze ukunyene muri logiciel yayo ngo hagize umukiriya agura kugira vyemegwe ko muri marezi uwo mukiriya yakiriwe yaguze kandi bamuhaye na bitongo nk'abandi, birashirwa mu mashine ca kintu nababwira ico bita key in ni rufunguruzo rutanga access. Tuvuze key in muri amabitaho basi ico wokora kugira ngo ushike mu bandi. Hello, murabitahura ni kintu bita iki gisigura mu yandi majambo ngo ni enregistrement du nouveau client. Ibi navyo ngo ntibigamije gutanga raporo muri marezi gusa, ahubwo bigamije kwerekana uturusha abanywanyi bose bacha bagira gute, bacha baronka kubera barangiye abandi. Hello, none nimba ikimenyetso cyo gukora ngaho kwandika abakiriya, mwumva igikorwa dusigaranye twebwe ari ki iyo twamaze kumenya ibintu abantu bakeneye, dusigaranye guki niyo gitora tash abantu bumva bino baba bafise, mwumva ari yi ntawo nyarutse sa gutanga information. Mwabitahuye ni gutanga amakuru yaho bivugirwa ivyo bintu nibigezweho. Ubundi ntuza gutanga amakuru ukoreka abantu kuno baronka amafaranga. Ibi ni logiciel bikora kuko ni logiciel y'abakiriya gusa baguze ivyo bintu. Point. Muri make naho twese twoza ngaha muri aha two turiga bino tukaca tugena twese tuguze ata numwe yabwiwe ko harimwo akarusho. Murabitahura mugabo gusa kabwirwa ko hariho ico bita compte society muhaye kumbure izoheze kamwiyumvira ko mu minsi iri imbere, sinzi ko muvyumva. Ubu bikaca babihisha nkuko ejo mu gatondo bano bantu bose bakaca bararabanditswe mu gatondo mwese mwosanga amakonte yuzuye iki amafaranga y'uturusho, bakaca bababwira ngo nimuze mugire gute muyabikura, bigaca bibatangaza ivyo bintu vyabaye igituma babahaye amafaranga kandi mwari musanzwe muri ko murafasha abantu kumenya ivyo bintu. None baduhaye kubera iki? None kubera banditse abakiriya abandi baguze. None ngaha banditse bangahe? Banditse 5. Tisabwe baraguhaye n'akarusho k'umuntu wibwiriye n'abandi utabwiye. Sinzi ko muvyumva.
zozoba ari nkuru twotera kumbure batabitubwiye. Hello, hama ukacubaza ati none nimba nabwiye umwe bakampa kano karusho, mbwiye abantu 100 vyo gukunda bakampa uturusho twinshi, ti naho wobwira 1000 canke 1010 baguma bagize gute baguhaye akarusho, ntimwoca mubikora neza. None kubera iki bibananira twagiye twabatangarije ti kuvuye aho byumvise akarusho kuko uzobwira uwundi karahari, niko ngirece mvuga bita sponsor. None sponsor bisigura iki? Iyo umuntu afise umugambi akarondera ko bawufinansa agenda kuva muri kararondera ikintu bita sponsor, sivyo? None nubufasha udashoboye buva hehe kundi muntu. Dynace nayo iguha inkoni y'icumi ivuga iti wewe turaguhaye inkoni iyi rimwe ibintu byinshi dofashisha abantu, genda ubafasha. Murabitahura? Baca bavuga bati ni wagenda ugafasha umuntu akagura ipake 200 wewe tuzogushimira ku bice 45 kwijana dufatiye ku manota y'ipake uzofasha azogura. Ico kintu nticyumvikana. Wewe kumbure nimba waguze ipake 200 umunsi ugura, hama hakagira undi muntu uzofasha akagura 20 izi canke izi, baravuga bati ibice 45 kwijana tuzobiguha nk'akarusho. Nimba waguze ipake 12 ibice 40 kwijana, nimba waguze ipake 3, nimba waguze ipake 1, buri make umuntu wese ipake yaguze bazomuha akarusho kuko azoshobora gufasha mugenzi we kumenya ibikorerwa ngaha. None ico kintu kiragoye gose, sa kiragoye. Ni bande bumva bufasha abantu kumenya bino bintu kugira ngo je tujana ngaha benshi ntibabiraka. Aha ni gikorwa cyo gufasha abandi, mugabo uheje gufasha umuntu akabitahura akagura muri make kugira ngo bamwandike abahejeje kugira ikintu bita asha, sinze ko mubitahura ya produit soit center zimwe zose babasigurira imwe yose ukwaye. Bamaze kumwandika bitaro gisirema bisigura ngo mu mashini hariho identifier yerekana ngo hano bashigura mu izina ryo watanze iki amakuru. Hello, umva bitumvikana? Ibi bikozwe kino kigo cyavuze kiti iyo twoyita inzira ya kabiri, kuko iya mbere mwayumvise ni yuko umukiriya yaguze agira gute yandikwa, nico gitangura. Hello, ico ni nk'imbarutso ikiza kuvuga ure ko ari karandikwa muri fiche yandikwamo harimo ibiki, harimo umwidondoro wiwe n'umwidondoro wagize gute wamuhaye. Bitazobaderanja tubabajije muje kuri biroti ninde yaguhaye amakuru, tuba tugomba kumenya inde nyene gutanga ikidandazwa nka information. Mwabitahuye? Kuko ushizemo uwundi ya bonisi ishitumbera ko uwo muntu wundi washizemo. Mwantahuye? Ivyo nuko bigenda. Ni nkuko murabibona muri rimikashi abantu bakora aba superaje barafise amakarite sime yiwabo atandukanye n'ayabaki n'ayabaja, sivyo? None umuwaja kubera ikakorera mu Kamenge mu Kinama ino muri ville hose amakomisiyo agasanga mu superaje yo yibereye. Mwibaza ko ari kubera iki? Nukubera ko umwisi bamwandika, murabitahura, ujya muwaja bamuroresheje kuri wa musuperaje agira gute yamuha carte sim. Ivyo navyo ntibihinduka naho yo shwana no musuperaje uko aguma akora amakomisiyo aguma agenda hehe muri nijya ni systeme d'affaires ku musuperaje, kuko nahatoba yakoze abaje bakaja gukora ronka iki none ivyo navyo ko abarundi babitahujwe n'igihe tugasanga amahirwe yaraducitse kuba basuperaje. Nibi mushaka muze mu bitahuzwe n'igihe mu kuvuga ngo ntavyo ntahura ukacamwe akugura ngo sindavyumva. None abarindiye ko bavyumva vya carte sime uyabozigura harico byo baviramo kubera basata amakenga mufisi, genda mugure code superaje niho byo cha bitoka amahirwe abaragize gute. Rero ngo iterambere n'amahirwe ngo ni mu mwanya abantu batabaratahura ivyo muri mwo. Hello, babitahuye idiri bimaze gupfa muri make nta kiba kigisigaye. Jewe mvugira kubera ko nyene mvukimbo sinkunda kubika abantu ngo ndababwire nzobabwire ejo. Wewe ni warindira ko Dynace naho bitahura uzobusigaye ugenda muri kayiti uvuze ngoro center tiyo ndako ndayifata. Hewe wewe urazi Libanism byari mwana yarayinzani ndayize. Rumva ndafise umugambi w'iterambere umeze gute. Jesse gankora n'ikigo bita Dynace ndakimaze mu myaka 2 ni etage mbamo niyo nayubasemo. Ucubura abantu gira gute
mugabo mwari mugifise isoko iri vierge aho usanga abantu mugendana 50 ari ubizimwe wenyene ukaje usanga urarindiriye je kubera amaze kumenya gutanga amakuru mbonye mwatwajanye mu rubanza ca ndabagira abagenzi abajanye nimwe muri kumwe nka chance ganda bibabwiye hama wewe kubera ko undabira stati ushobona stati twamushizeko ngo congratulations welcome in Dynace Global he uwo muntu mwamukuye namukuye he twari kumwe mu rubanza wa munsi nkwamubwira naramubwiye amakuru je na yadandaje ya bonus kacigira gute ibaze gutanga amakuru ibi rero ngo bica bivyara na bonus ya gatatu bita binaire kuko ngo utanze amakuru Dynace ntikubwira ngo ubwire umuntu umwe gusa irashimika gose ko ubwira nabarenga babiri mugabo bagikwira babiri gusa utera uronka nindi bonus yagashiruka bute umva atari gitangaza reka ndakibacapire kugira cyo duheza kuko yahanavuze byinshi bindi muzovyumva nimwaza kuri biro kuko byose birahari wanashaka nibi naho tutobisigura nababwiye ngo we warinze winjira muri Dynace wisanga akarusho wakarose naho hogira umuntu aguze utaramenya bine ko bihari mwana hahuye nakaroro gatoya mubona iyo umuntu aguze ipake 200 wamuhaye amakuru nawe waguze 200 mwibaza ko ucuhembwa agashiruka butekangana gute nukuvuga ngo bacha bavuga bati ko umuntu yaguze ipake 200 bamuhembe ibice 45 sivyo none kwijana tubigwije n'amanota ipake kanaka yaguze kuri amuhaye amakuru baraba amanota niko rufatiro bacha bavuga ngo ni 4 kugira basi tubinyarutse mubona iyo bizanana hello kandi ga ibi ntibisaba kucugura calculatrice ngo uzurayigendana ngo hamuzovuye ngo ntibaze bancemo kuko n'abari mikashi nta kate nta ntuze bagendana kiretse kajya gatarifere ko kuko abafasha ntibihende mugabo ubundi komisiyo bahembwa hajya muri logiciel ya rimikashi nivyo biriyo biriseti birasetinze ageheza kurunyika amafaranga na komisiyo acagira gute acayironka murabitahura gusa muri rimikashi nta detail ngira batanze zerekana ukuntu bayaguhemba nico babisunze ivyo ni biharuro vy'iwabo twebwe ngaha naho baravuga bati karani 5% ufatiye mu mota 4 bica bitanga ikintu bita D116 wallet tuvuze wallet ni portefeuille électronique ya société ya Dynace imwe aho usanga bayigwiza kuri 6500 harabacha bakunda kuvangwa na madolari mugabo ari numerique murabitahura ino D116 ugwije na 6500 ku muntu wahaye amakuru Dynace ikiguha komisiyo y'akarusho ingana n'umuliyoni n'ibihumbi amajana 4 n'ibihumbi bingahe bine ngondo watanze amakuru ibaze kwibaragutsa kugira gute kwibaragutsa vrema nukuvuga ngo tugasezerera umwanya wo kuvuga urusaku rudahemba tukavuga urusaku rugira gute ruriha none sivyo none ko bagushimiye kuri uwo muntu uwo utamenga muracanze imitahe n'ivyo uwo muntu yagutse kubera ko yaguze vya 7 million komvye mugabo ngaha wewe society civuga iti wewe nyene wabigize mu ruhara naho wari kuzana abantu 100 uwo munsi nyene 1 million 4 basha bagwiza niki none kubera iki mwirimita gutera imbere vuga ati nzofasha igihumbi nzofasha ibihumbi 10 isi rakurindiriye hamugire gututera imbere hello niho hava ico bita leverage nukuvuga ngo kino gikorwa dukora numukino w'ibitigiri numusupera afise abaje benshi aronka amakomisiyo ngaha menshi naho hagira ababivamwo bakaja mu bindi hari habasigana ngoma bakora murabitahura rero na Dynace ivuga iti bumuhizi wofasha abantu benshi kugira ngo uzohora uronka amakomisiyo ngaha menshi iyo ni komisiyo ya mbere mugabo mwumvise ikiyugurura ko ari ya komisiyo yande ya enregistrement n'ikinyane n'ikijana enregistrement bavuga bati kuwo umuntu ari karandikwa umuntu ari karabishira mu telefone cyangwa mu mashini n'umusekreteri murabitahura mugabo ari karasokreta ibintu bigire mwinjirize wenyene ibaze uwo muntu nyene baguhera ino komisiyo baca bavuga bati ibice 5 kwijana ku minota 2 ugira umare uri kuraklika mwamazina yiwe wemeza n'amapaka yaguze 5% ukacuronka 24 wallet none 24 wallet ugwije na 6500 nanga mu bihumbi hafi jana 50 na binga sasa nkani 4600 umenga ayo mafaranga ntantu bayakora ukwezi baba sa mugabo ngaha ni minota 2 ufata nawe utobubizi nta sikuvuga ngo ni ibintu za gufonda barabikuzuriza bakabigufasha mu gishingo cyo kubimenya hamuka tugira gute uyatahana
none mwumva gutunga si umuntu ariko aritevya none ufashije babiri rero ibi biraba no kuwukurikira n'ibi bikaba kuwukurikira babaye bangahe babiri sivyo none mugabo kuri abaye babiri baca baguha ikintu bita binaire tuvuze binaire n'ibintu bingahe bibiri aho baca baguha ibice 30% kwabo bantu nyene bitwa ko bamaze kugira gute kuguha uturusho twabo mbatari gitangaza kabagenza utwo turusho rero wari usanzwe baramaze kudutwara mugabo uca wongegwa nako bita agahemba musyi nukuvuga ngo wa muntu nyene ariko arakezwa kuko yarosa amahasa nta muvyeyi n'umwe atokezwa yarosa amahasa arabaho baca baguha bonus bita binaire rero ni bonus yuko wakwija abantu babiri umaze kugira gute gufasha canke bakaba bari mu kibanza cyo musi yawe kuko urashobora gusanga ufise abantu babiri bari musi yaho waguriye kandi ari wabazanye iyo bonus ukacironka none tarani purusa ugwije na 4 sa 4 mwaza ko aranga sa 44 wallet nefsa 36000 fra Burundi aya mafaranga uwo yanteraniriza ufatiye kwajya ya mbere baguha ku muntu wafashije nayo kumwandika uwa kabiri wamufashije ajya nyene nayo kumwandika gushirako nayo ibi bintu umuntu ariko arabikoyo bari mu mikino none nta kazi yo barimo sa ariko gasanga nk'ivyo ngo ntavyo noshobora jewe ngurumva ngo sinzi kuvuga none urumva wiri gutavutse hello wibintu ngo bisaba ngo kubuzi kwigisha ngo gakonvenka ukonvenka ndi ari umuntu wakonvenka ku magara yiwe hello nigere wabonye dogitera gukonvenka ngura umuti birabaho mukonvenza abantu muzamugiye kubarusha ubundi amagara yabo nibo bayakunda muhereza amakuru hamugire gute wirenganire niyanka akavuga ikintu bita no muraje bisigura neo mucongereza bisigura ngo next opportunity tewe jewe ndekabwi hari umuntu ari nyuma hajya kurindiriye jewe borandetse erega niko bisigura jewe mbangira ubwira uwundi ari imbere araharara kumviriza nico gituma usanga jewe naho ntari kumva Dynace ngo ndayijemwe murabitahura mba ndije afete kunyene mugabo ntibibuza abandi bantu bagize gute bagiyemo kandi bagatera imbere muri make sinari kuba frais canke barriere y'abandi bantu nawe ntiwave wibesha ngo utagiyemo ngo abandi bazogira gute icyo mwokora mwojamo kare kugira ngo aba bakiriya bandikwa gusa bafashe zino podwi babandike nawe ugize gute uri nyuma uri imbere y'abandi bariko bazokwandikwa hello voilà nibi rero ico rero bita ngo ni binaire kicageza kikaganisha abantu mu mugambi udasanzwe wa nyuma cha ndababwira wa kane bita ico bita grade nico ngenda bandikire kuko grade ntazivuze vraiment no bandabagiriye nabi ibindi muzovimva murimo izindi nzira zine zisigaye ko zirahari izindi nzira zine izo bita Meza niveau abiyongera izabasanga baguriye muri systeme produit bakunguka nizuko abantu bazanye mu mugambi uri kurabafasha bagatera imbere gushika kuri zose muri kurabishimirwa na society ivuga iti uri mu encadrer mwiza muravyumva grade ni iki rero grade kira mugenza ngo grade ni cyagihe ubura ahantu menga urasuzuguritse mugabo bakakuduza hello nta muntu aragira umugenzi bakamugira nyumba 10 sa umunsi magasanga abaye nyumba 10 nyumba zinga murasubira kuba kwa kundi nyene kuko iyo misi atangura kumenyana na ba Descartes ko basha bamumenye aho baterana na bande na ba Descartes nawe ateramana na bande chef de zone ba Mustanteri murababona basha baza barahura bivuze ngo aho kantu kiyongereye ko gusa arumva ko nibibanza agiye guhindura kuzaragira gute aricaramwo vya bindi vyuko mahora mu amujana muhita mutora ikigora aho cogeje muvuna nawe ngo tora oya ati murakoze kuko arazi ko hari abantu basigaye bagira gute bamuraba kandi boheza bakabivuga kutariko muri magatangura kumva umenga ari ubashwe gusoma uko yahora hello Dynace nayivuga iki ntiyagombye kuza abantu ngo ibatore ku butoni ngo turaguhaye grade we ngo umuntu mwiza ngo twarabonye muri quartier ngo urazi kuvugisha abantu neza sivyo yo yivuga iti tugire dupima abantu bafise umutima mwiza wo gufasha abantu murabitaho ico tuzobapimira ko nta karusho tuzotanga kiretse kubaharurira ibizokorekera mu makonte yanyu ico bita historique ibyahabaye muri ko murabitaho kahise nako kerekana uburyo wagiye urahembwa na societe gushika umunsi kanaka bakavuga bati kuva tutanguye kumushimira ubu aramaze gukwiza
3000 wallet 3000 wallet. Reka tumushimire, usanga muri konte yawe felicitation yakombye sase nkani wallet. Bwira mugenza ngo sase nkani wallet. Ayo mafaranga ni make sa ni make. Hari umuntu arakugabira biba bigoye. Akanagashimwe ni kuvuga ngo Dynace cyo bise glad hano baca bakwita ngo uri star, ubaye inyenyeri. Star ngira murayumva iki inyenyeri kubera iki muri societe muri marezi baca babimenya bakaca bavyafisha ko ahantu hose mwisi. Ni kuvuga n'umuntu akuzi akubonye ku yindi foto y'undi muntu aravuga ati we nakubonye ari ikintu warose bya bintu byanyumenga birakora je nakubonye. Aho ni mu gihe wamutumiye akaza hano mugaherukana muvyumviye hano agaca yigira hama akazoza arakurabira kuri stati. Kuko mu bantu bumviriza business hariho abantu binjira bamanje kurindira bakaraba ko bipasa, bidapasa batagira gute batajamwo. Kandi iyo baje byamaze gupasa baca basanga wa mwanya wari ufise wo kubita utakiufise kuko baramaze kuronka iki grade. Ubura handi hantu uba wahinduye akarere kaho wicara. Hello none sivyo. Hama ikica gikurikira izi grade batondetse zishika ku 10 na zingahe na zitatu. Kandi ya 13 Dynace ivuga ngo hamwe abantu mwogira inzozi turiteguye ko muzoshikira grade bita icon. Icon ni kuvuga ukwije umuliyoni w'ama wallet bace baguha agashimwe ka 12500 wallet. Utazokwandika ikete ngo usabe ngo none we amafaranga ngo arihe, uzosanga bagize gute ari muri konti yawe utiri urayasaba. None wewe mu rugendo usanzwe ubayemo wowe ufise inzozi zuko mu buzima ubaye muzoca umuliyoni w'amadolari, izo nzozi ziramaze kukuzamo sa atari bisho bihari. Kuko abantu barafise inzozi ziri emotionnel. Bamwe bavuga ngo bonane, murababona iyo umwaka utanguye mugabo ata plan bafise bazokorera ko umwaka wose. Muraba biteze ibitangaza. Abo ni babandi babwiwe ngo cakira baca bacakira ama miliyoni. Kandi hari umuntu abikomye. Hello bamwe babwirwa ngo cakira kandi atabikogwa bigaragara bazoba bakotse. Nimba atabisho byo bihari, nimba ufise inzozi zuko uzotunga umuliyoni w'amadolari igihe kimwe, Dynace ati karibu tukwereke urugendo utangura rero. Hello nagenda batangarize ko Dynace mwisi uhere gihe yatangurira imaze imyaka ingahe hari abantu bamaze gushika ku igrade ya 10 na kangahe na kabiri. Muravyumva iyi grade ibiriko amafaranga ngana na 750,000 wallet. Muyagwije na 6,500 samwe baza ko arangara agashimwe kariko kangana nakako hasi ni 12,500 kandi yasanga muri konte nk'amafaranga bagushimiye mu myaka 3. Nimba societe dukoreramo twese ari imwe, uwo muntu yitwa ko yashikirira nta giturire yatanze, ivyo bandika ni produit zaguzwe gusa. Kubera iki none utokwizera kuzotera imbere? Birashoboka kuko nukwandika abakiriya gusa. Hello so kuja kuvandereza ama produit bagenzi nukugira gute kwandika uriteguye none sa 3000 wallet. Je kubera ishavu narinzananye muri Dynace ryo gufasha abantu muze muragira ishavu geranda. Murarizi iryo shavu ryo kumva wo hindura ibintu muri quartier, abantu bagukikujuka bafashije kumenya ibintu bikabahindurira ubuzima we wamenye ubwa mbere. Ero kubundi hajya bavuze ngo umwana w'igihugu iyo agiye kwiga bakamuhikaye canka amafaranga n'ikaramu byari bisigura ngo icyo azovamwo. Muravyumva ntikize gifashe iki umuvyeyi wiwe n'abandi bose kibagire gute. Hamukiga amashuri ukayamara, kaminuza ukayimara, na master ugashirako ukayuza ngaha bino kavyiga kubera filozofi nyinshi kurimo. Abantu ngira nabateka mitwe sinzi ko muvyumva. Hari gazo rajye gwara mugenzi we taha utaravye neza bagenda bakwivye kubera yarize amashuri ngaha meshi. Hello mungabo utize meshi acavuga hewe none bako bavuze ngo 3000 wallet kandi akaba ari kwandika abakiriya, jewe nogenda ntanguye gute mbwira hasabwe iki? Nuko wigurira hajya agapake gusa. Sawa reka ndakagure. Wa wundi yari yarize yahawe Imana amahirwe n'Imana yo kwiga hama abavyeyi bakamufasha n'inshuti n'abagenzi
yari kuva ngaha agaca agenda agaca avuga inkuru nziza nk'umuntu yize ku mutumba no muri quartier, agaca afasha bajya abantu bose yize bamutangara ati kana karaciye ubwenge, akabazanira inkuru nziza ihindura ubuzima. Muriko murantahura? Mugabo agaca ataha ababwira ko ivyo ubuzima byagize gute vyanse, bamuramukije na mahoro ka muhungu wa kanaka. Mwe wapi wewe ndubona ivy'iki gihe ya mashuri ntubona ko twahize mugabo turi muhira aho ni mugihe banamucokoje ngo raba ntuma kwa kanaka ndabe ko yo mpakamo abantu babivuga uko sivyo none nje kwa kanaka uramubwira niregare ka mutama ibintu byaranse ntubona ko n'amashuri twize vyanse twagarutse muhira aho kumubwira ati muta ubu nyene ntibikunda uko nari mvuye ahantu ukora umugambi mugabo vuba bisogenda neza kandi afise umugambi nkeneye ko tuvugana uwo tumutera imbere ko kuva niza amashuri narose ibindi byo guteza imbere nawe mwabambaye hafi nk'abavyeyi aho nacaze kuvuga ngo ufise inyota yo kugira gute yo guhindura abantu hello kugira ngo n'amashuri utiza atagufa kubusa usanga rero mugiye kuva ngaha bino muce maka kubibwira abantu kandi urufunguruza ari kugira gute ari kubwira abandi babwire bagenzi dufasha abantu dukayanganira abantu hama iterambere dushwaremo. Nico gituma ababizi barabizi ntabwo twe twigera turyama ngo dusinzire ngo nukubera ngo ukwezi kwaheze ngo umuntu yaciye turi wa miri wallet. Ivyo nisivyo bizana itiro. Oya itiro rizanwa no kwibaza ati none wa muntu jewe basi yabonye ko nibo ibintu bidafata iswa basi Imana yumugenderera gute je ndamufashe n'abatangura atera imbere. Nta kindi uwo muntu agutebereza ko nukuvuga ati ndemeye ndaje mbwira tujana. Hello kuko uyu muntu agumye akiritika muri we ngo ntavyo noshobora ngo biragoye hama ngahinduka umuvugizi w'inzego z'igihugu ngo urumva ngo kameme ngo abarundi ngo uravye pouvoir dasha yabo ngo naho nozigura vraiment ngo abandi ntibozishobora. Murabitahura erega ivyo barabikora abantu mbicaranye ngo asanga bavanye ngo urumva azi apro ngo zari nziza ngo ugiye kubiraba ngo abarundi ngo ubuzima tubayemwo ngo mwiyi misi ngo kurabiraba ngo ubona ko bigoye. Hello ivyo byo bigize uko urabaye umuvugizi mugabo nta numazogira gute azoguhembera ico gikoko. Hello muri makizo n'imvugo z'imyidodombo izo nazo ngo zijanye n'abantu batakaza ico bita opportunity n'abantu batakaza amahirwe y'ababaciye he imbere. Nivyo rero nitwo barambira Dynace ifise imigambi yo gufasha abantu kubateza imbere biciye mu kwandika abakiriya bagura zino produit gusa bikazana inyungu mu nzira zirenga 8 nta kigutuma kindi kiretse kugira gute kubwira abantu ivyo bafasha. Hello ibi navyo ni system ibizana kubera enregistrement de quoi de clients. Umva kigoye none kiragoye iyo foromire iragoye hoho batobaye babandika bakaca babadutuma ngo tubazane bakaduhimisha hara gusa ku kwezi yuko tuzanye benshi bazoduhemba nk'umurenge cyangwa miliyoni 2. Muraza abantu bo deposa muri Dynace kuno bangana kubera iki la societe yatwigishije ko iyo umuntu ahije amashuri cyangwa akeneye icyo akora ararondera umuntu amwinzera cyangwa amwereka ivyo ashoboye akaca mukora akaca muha umushahara. Mugabo iryo hinguro twabanye ngo rihingura abantu birangira arabaki arabahigi bifaranga abona ngo basaza arabaki arabakene. Hello usangwa ufise ukuri kurakora vyari vyiza rondera ikindi cyo kunganira Dynace irahari. Wa mwanya utakaza ushiramwe amamega ubwira abantu ivyo muri Iran no muri Dubai na hehe urabibona bwira abarundi iti waruzi ko ibujumbura ari nkuri shushi ya Rosenta niki namakuru ashushe zo tubona nege ndakwereke apana uratanga amakuru atacha kwinjiriza. Hello murabona kino gihe haragwira ibintu bita meme murazizi memesi murazizi sa ninda zizi muri mwembe ni memesi hanum murabizi niko mutabivuga. Memesi ni bwa buntu bakora bwo gutwenza abantu. Hello usanga umuntu yacuritse umutwe muri Facebook ariko arondera tumeme gusa kuri wa muntu bita ukunda mubereke kugira mushishikare kuronka amafaranga ntaya kuyatakaza. No muntu tachezo muramuzi kuri Facebook kuko irurunganwe turimo kwikinjana ca 2021 hari abantu babiri hari abatakariza amafaranga kuri internet n'abagira gute n'abayinjirizaho. Wewe rero kubera utatanga kuyinjiza uri kuri yatakaza ariko hari umuntu ari karinjiza bita chazo haize hakameme murabibona gatwenza ucuga fotora kuri Facebook ashugashira kuri stat pakaca ukavuga ngo nanje kampe aho kanda gakunze n'ivyo vyinjiza ngahe vraiment. Mugabo wagomba gushira ko center basa abantu bakibaza none iyi center ni giki kino washizeko
mwabitahuye basi kaba début ya sujet de discussion kugira umuntu akubaze nibiki bino washizeko kacumubwira uti aho n'amakuru adasanzwe ahubwo uretse ko gusa nagize rero nkayashira kuri stati sinagomba ko nashira kuri stati ngo abantu bose bayamenye byasaba ko ndabwira umuntu tubonana kugira ngo bikunde ndamubwira ivyo ari byo mwantahuye niyo hasha hava icyo bita umubonano wo kuza mugahura mukicara mukayaga ibyagize gute ivya Dynace kubera irimwo ivyo vy'amapodcast ya Rosenta hello nuko kundi nkuru butanguye kwidandaza ikacikuvyarira iki umusaruro mwantahuye je ndabigishije nuko babikora sindabigishije ukuntu amafaranga Dynace igira gute iyatanga vyonyene singize neza sa uwo bitazofasha ntaze azitwaza ibindi nivyo muri make muze dukoresha imbuga dukore ibijanye n'ivyinza amafaranga gusumba ivyo turiko turakora kuko uku kuntu mubona uwahora afise igihumbi yahora asuma akararari munabitaho uno munsi ukoresha 50 bikanga ikindi gihe mumenye ngo turiko turinjira mwisi ukenera amahera menshi gusumba tuko turakenera no munsi sukuri hello bivuze ngo bidusabwa kurondera izindi sources zizongereza amafaranga duca kugira abe menshi umva atari sawa nivyo rero reka ngezaha nibaza ko mantegere kandi ico nashaka no kugira mumve muri market Dynace cyarico mwagitaho ico tutabatumye bitubatumye gutamugira resume mugeze muhiri wanyu mu murezi ivyo mutaratahura murabitahura kurezima vyiciki ngenda kibabwiye vyica kuvuga inkuru utumva bagasha bagutera indobo murayizi umuntu waruzi ngo azogushikira mu mugambo ugiye gukora ukaja ukaje umusigurira urumva rero hajya wambuze kweri bari batubwiye amatelefone turashire muri silence narahantu twari turaha twizibi sinzi ko mubibona ucuvuga ivyo batahuye nyene ntubivuga vyose reka uvuga ivyo yagize gute vyagusigayemo aha rero kandi narinza no kukubwira ko wongurana turwasano ntimire kubera je nta mahera afise nigurire akantu karaho nikorera umugambi witerambere kuko nabonye hari abantu vyateje imbere aha ntarabona beretse ngaha aho umwanya wagira he je nifuza ko nshigikira badandaza iki ucuvuga ko ari biki ko ari ama product sivyo none naho nogu yabarayo wase waza kujya ivyo sivyo bijya n'ubusuma ndukubesha bijya nibi nka ya mazina mukunda kumera bavuga nimba muzi cyukora genda urondere worora inkwavu n'impene n'ingurube ibisigaye ibi navyo ibi n'ubusuma ntivyokunda none uwo muntu abagushikike canke abagusambuye kubera iki watanze amakuna utarametriza hello naho yo kugira ko atari ivyo uvuga ati ngo kandisha ego n'amasawa amaze bicaye ngaha vrema ngo kandi urakoze vrema we ngura umuntu mwiza wamuhanura ngo nico gituma atakiye na kimwe ntokwa nakubwiye unkubiye na peo ndayatanze nkumva ko ndakuba nibwe rero iki gikiro ni nkina nkebura sivyo none murakizi aho umwana w'ubwenge yumvira hehe kandi iterambere sigi wawe sigi abantu bose ni ryande ni giwawe n'amagara bayatereye hejuru umuntu asama yandi ntuhavuga rero wanka gukora ibintu ngo uvrindire impanuro z'abantu kuko umuntu wese yagiye gukora ikintu gizoka yangana baragira gute ntibamutahura hello ibi ntaho twazize mu ishuri ubivuze mu kirundi abantu badatahura ngo bazovuga ko ugomba kubiba kuko ivyo abantu bita ko bibiba ni ibintu badatahura voilà naho rero reka ngeza hani baza ko tuyazi bishoboka kongera tubashimira ukuntu mwaduteza amatwi mutekanye sivyo none nukuri ndagomba ngo uramutse muganga ngeti wakoze kwihangana ukaguma hano